Mwaramutse canke mwiriwe. Uno musi nagomba kuvuga ku kintu no kwita mu gifaransa radicalisation. Abavuga icongereza cyo kwa ari radicalisation, c'est pas. Donc ukuntu usanga na cyane kuri izi mbuga nyamba bazita ngo imbuga ngize gute bivyo kuri internet ama social media usanga abantu bari radicalize no kuvuga bigishwa inyigisho canke bari kuvuga ibintu biteye ubwoba cane amacakubiri menshi cane. Sinirirwa navuga n'amazina harimo umwe numvise yavuga ngo Uburundi ngo hari ubwoko atari ubwaho bugomba kuzosaba ubwene gihugu kuzosaba ubuhungiro canke ubwene gihugu immigration ibintu nk'ivyo statut de residence ngo hanze sinzi ukuntu yabisiguye ariko si wenyene urashobora no kugenda handi ugasanga kabisa bari kuvuga ibintu wanasaba n'ijambo kavuga uti nyabona ni mushire amazi muzimye akariro bakagutuka ngo wakicucuwe wakigize gute ivyo uvugura bizi we ceceka uri guhovya biriya uri gukora biriya. Donc uburyo usanga mu vy'ukuri Uburundi bugeze ahatemba cyane ukurikije ivyo kumbure abari i Burundi biratandukanye abo mvuga nivyo mbona nivyo numva kuri izo mbuga kubera ntari mu Burundi sinzi neza kuri rubuga uko vyifashe ariko niba uko ndavyumva ko abo bantu no mu Burundi bahari igihugu kigeze ahatemba. Nkavuga rero ko abantu bakwiye kwirinda yuko Uburundi canke kajya karere kacu kaba nk'ahajya tuvuga ngo ni Middle East muri za nko muri Palestine n'ahantu je kuva nkiri umwana hari umugabo yitwa Yasser Arafat sinibuka exactement umugambo baba ngo autorité palestinienne sinibuka neza ko hari umugambo bavuga ko yatwara ko Yasser Arafat umuntu wese navuga ko yumviriza amakuru mu myaka ya 90 yaramwumva hama hintambara ugiye ugasoma usanga hama intambara kuva hareze imyaka irenga 50 bama bariko barakirigitana bariko bakirigitana ku buryo ubu hagezaho naho wumva ngo hapfuye abagira isasu caturitse aha umenga nta nico bitwaye. Haci hajamo za Iraq ukuntu yasambutse ubu naho Syria yagiye ku rutonde nayo maze imyaka mu ntambara za Yemen umuntu aka prolonge hirya gatoye muri za Afghanistan hageze igihe donc nko muri Afghanistan wumvise ngo abantu bapfuye wumva so what nibisanzwe ntacyo nta kimumva bikubwiye umenga ni nkuko wavuze ngo imvura yaguye mu Buhindi imirima nk'itatirononekara nta umva ari ikintu gitoyi atari ico kwitaho abantu barabihevye bafashe ko aruko bimeze. Aho nje nibuka wundi mugabo yavuze ngo hari mu ministre umushikiranganje wa mbere wo mu Bwongereza bamubajije bati mbega zijya ngorane bakoresheje ururimi rw'ico mu Congereza problem ati zijya ngorane ziri muri Middle East uzibona kwiki. Ico cari igihe sinibuka neza umwaka je nshobora kuba nta nibwa navuke nibagaza ko ari mu 70-80 canke aho ibihugu vyose bikikuje Israel vyariko biragwana hanini biyigwanya umenga vyatanguye kuri Egypt. In any case hanyuma bamaje ati wewe ingorane uzibona gute avuga ngo nta ngorane ziri muri kajya karere. There is no problem in the Middle East. Abantu bati gute uvuga ngo nta ngorane zihari abantu birigwa barapfa ibihugu biriko biratera ibindi uvuga ngo nta ngorane zihari gute. Aravuga ati ingorane ni ikintu gifise inyishu igisubizo. A problem has got a solution. Ati ariko bijya bintu vya hariya nta nyishu zifise urumva they have got no solution. Ati kuri ubwo singorane urumva rero natwe hariko hagera ico gihe umenga ibibazo vyacu nta nyishu bifise. Ico gihe rero urumva biba bikomeye abantu baca bamera nk'ababaye agatima atari niko novuga hardened mu Congereza ku buryo bavuga ati bo bakamenyera intambara mu bisanzwe bakamenyera nibutse ntuzeye igihe barashe
uyu mu president Ntaryamira ntibantunganya yavuze ijambo ndagibuka sinibuka ijambo ryose mbwa ijambo ryamfashe nguma nibuka nawe yavuze ngo abarundi turamenyereye kubura urumva ico no kuvuga ntimunarire ntimunagandare twabimenyereye rero urumva natwe niho utera bitera bija ugasanga abantu ba umutima wameze nk'uwabaye agatima tare umuntu apfuye ntaco bimurabako umuntu akomeretse nibisanzwe umuntu apfunzwe twese tuzopfungwa mpanda vyumva nabivuga ngo hari umuntu atapfunzwe gufungwa nibisanzwe mu bindi bihugu vyinshi gufungwa si bisanzwe kweri ni ikintu upfunzwe kuvuga uri mu criminel uri inkozi y'ivyaha kandi kenshi na kenshi ubuzima bwawe buca bugorana kubera ngo ibintu vyo kurondera akazi mu bintu vyo gukota inzu mu bintu vyo gusaba ideni kenshi na kenshi bararaba ko utari umuntu ufise ico bita ngo criminal record umuntu ufise icaha kigeze kukwagira n'igihe wowe warapfunguwe mbere wanashaka ni ugiye kuja mu bihugu vyinshi nka kino turimwo uhaje barakubaza uri kurasaba visa barakubaza niba warigeze gufungwa ico gihe bashobora kukwankira kubera udafise ico bita clear criminal record donc udafise casier judiciaire iri propre sinzi ko bavuga mu kirundi vierge sinzi ko bavuga mu gifaransa mugabo uvuga no kuvuga ufise ibintu bikwagira nubwo waba warafunguwe igihano warakirangije ndibuka na Mike Tyson ko yagomvye kuzi no bakamwankira sinibuka histoire yose ariko baramwankiye kubera yigeze kugira ikintu kimwagira arapfungwa bo sinibona mu bihugu vyinshi pe ubafunze umuntu akomeye abantu bona ko ari ibintu bikomeye cyane kandi kenshi na kenshi aba ari ikintu gikomeye yakoze si kuvuga ngo iwacu nta kintu aba yakoze ariko ukuntu bibumenga biteye ubwoba umenga ni ibintu niba ari cyo baba bakoze naho urumva naho nyine biteye ubwoba kubera nimba abantu bose bakomakomeye bazarakora ibi byinshi navyo igihugu kiba kigeze ahatemba donc nico nashaka kuvuga kabisa abantu bagerageze ababishoboye baye kwiradikaliza cyane gose kuko ko biri kose igihugu ntigishobora kubakwa n'abantu banyengeterewe cyane bisabwa abantu bari hagati na hagati igifasha mu bihugu vyinshi nizeye ko no mundi ariko bimeze mu bihugu vyinshi naho nyene harimo abantu novuga b'abaradikale ku ruhande rucanke ruriya ibihugu vy'Iburayi bafise abantu bari muri gauche n'abari muri droite usanga ariko hari abandi bavuga ngo ni extreme novuga b'intagondwa usanga ari bakibwiranije n'abandi morning hari nk'abantu nka canke muri za Amerika usanga ari abazungu bankabirabura cyane gose kugira avuga naho yoca no mwica mugabo kubera ari bakeyi usanga bidafise inguvu nyinshi hashobora kuba n'abandi ku rundi ruhande bankabo ku ruhande nk'ugwa Trump ariko kubera bari bakeyi usanga abantu mu matora nk'akaroro ntibigera batorwa nk'iyo migambwe ibiri ari extreme mu Bufaransa mushobora kuba mubizi harimo imigambi bavuga ngo ni extreme droite n'ahandi henshi usanga abantu bari ari extreme kenshi na kenshi ntibaronka ububasha n'ubutegetsi ikindi gifasha hari amategeko ushobora kwifuza gukora ikintu mugabo kubera amategeko abibuza ntugikore kandi kubera amategeko abantu bayakurikiza neza ukavuga uti iki kintu ndagikoze cogira ingaruka mbi kuri jewe no kubuzima n'abana banje nibikireka ndakireke nubwo nk'uyu mwirabura nashaka kumukubita ikofe reka nta kamaro kuja mu gasho ngo kubera nkubise ikofe mwirabura reka kubera ndamwa canke ibindi vyinshi umuntu yokoze ico rero nico navuga nico nashaka kuvuga ahanini nkuko navuze je nivyo muna kuri internet za Twitter canke X ama spaces za YouTube wanashaka kenshi na kenshi babizanaho ariko n'ayandi ma social media ngo za TikTok numva ko abiganiro nk'ivyo bihabera peut-être no kuri za bavyitagwe kandi za WhatsApp ngo asema group usanga abantu bari kwiradikaliza kandi ku mpande zose sinashatse kuvuga ngo ndi ku ruhande rucanke ruriya it doesn't matter uruhande rwose iyo gwiradikalije rukora biteza inyuma igihugu n'abanyagihugu bakibamo nico nashaka kuvuga hanyuma ufise ico yungana yo gifisiga ngaho mu makomantere murakoze.